Mwumvise ukungene kandi iri sakramento Paulo arituyagira mu gisomwa ca kabiri. Paulo akatubwira ngo ngomba ndabibutse ico nanje nashikirijwe n'umukama, ngo muri rya joro yafatwa ngo yakiriye umukati agira ati iki n'umubiri wanje. Bamwe bakarya bagahimba ngo bakaburirwa, abandi bariko basamira isazi ku munwa. Paulo akabibutsa ati mbega burya nk'isakramento ry'urukiza muze murabaho abantu barondera gusangira, bitwararika gusangira, wamusanga umenga aho hantu hasanganywa koko n'urukundo. Ni sakramento rituvura ca gikomere kidasanzwe uraho babonye abakira neza isakramento y'Ukaristiya, bahereza neza inkuka y'imisa n'abantu bari mu mbere muri bo mu gihagararo kimwe cyo gusangira. Ugusangira iryo jambo rirahambaye kugira no kwakira ijambo rya Kristo ritwemeza yuko turabavukanye, twiteguriye kandi kubandanya dusangira iby'ubuzima aho hanze. Abahereza neza inkuka y'imisa bagahimbaza neza Ukaristiya nabemera gusangira atari abarondera ahubwo gusakuranwa. Murabe mu buzima bwacu mbero yo gusangira, ukwiheberanira, ukwitangira abandi. Mwumvise Yesu arigaruka kakabwira abigishwa bati ubwo mwategereye ico ndabagiriye. Hari umusasedote yigeze kubaza ati none ubwo turasangira muri iyo ntumbero, igihe tuje gusangira turi abantu bari mu mutima w'abantu basakuranwa gusa iby'ubuzima, ntidushobora zoba zasangiye ajya amahose yari hajya mwitabe nako zoba zasangiye oya, ngo kuko hasangira abasanganywe. Zijya mbeba ntidishobora gusangira umutima na Kristo, mugabo wewe nawe usangira neza kuko usangiye umutima na Kristo. Uwo mutima nawo dusangira na Kristo barahereza gacagira ati reka mfata iki gipande ca nyuma hama naza gufata ikindi gipande ku yindi nkuka y'imisi kurikira. Baba babicuritse. Ubanza kwakira ijambo ry'Imana bikaguha umutima wa Kristo, ukaza rero gusangira nawe kuko by'ukuri musangiye umutima na Kristo. Kandi wite twabonye ubwa mbere ingene ari izimano Ukaristiya ari izimano y'abantu bajabuka, abantu bari ku rugendo, igakomeza urugendo rwabo bakaguma batera intambwe bagenda bagana iyo bashaka gushika heza mu gihugu cy'uburukiro muri Yerusalemu buhigwe. Yesu yarabonye yuko abantu dufise inyota y'ubuhigwe, twese turashaka guhigwa, turashaka kumererwa neza. Mbere nk'ibinyota gusa igacika nk'igikomere. Kristo n'umuntu ni Yesu Kristo yigize inzimano yiwe, akatwuzuza akaduhaza ijambo rituvura, ridukiza, rikaduha ubukomezi, rikaguma rituvyura. Jambo ry'Imana rigira ngo wabazi kugihamirira ko uko bukeye ko bwije ribavyaramwo ubukomezi bushagurwa. Yuwo acaza mu buzima bwabo agaheza akabakomeza, akabafasha mu ntambara zose barwana. Yesu yagiragwa n'urugamba rwa nyuma, arakora ibimenyetso, aravuga amajambo batahora babona avuga bariko barasangira, kuko Yesu yarasangira n'ababigishwa biwe, abatumwa biwe. Gushika ngo arakekeranya, arafatwa no gukekeranya hamwe adugije Yesu agira ati uyu n'umubiri wa Kristo. Mu nyuma arakekeranya aribaza ati ngo Yesu ngo niduhenda abantu by'ukuri uyu n'umubiri wawe. Mu minwe yiwe, mu mubiri n'amaraso byiwe. Ivyo rero bishigikirwa n'ukwemera, kwa kwemera kuduherekeza no mu ntambara zo ngaho mu buzima bwa misi yose. Yesu agashaka kuba ubukomezi bwacu buduherekeza mu ntambara z'ubuzima canke zizanana n'ibihe, za ntambara turwana
nibi na biriya byose byo hanze mu buzima bwacu Yesu yaremeye kuzizamo, arihindura ijambo ridushigikira, ingingi duherekeza muri zo ntambara, aracika imfungurwa idukomeza kugira ngo nituruhe ngo dutsindwe. Bakaja mu muvukano n'abantu bagwana kugira ngo bave mu cyitwa umwijima cyose binjire mu cyitwa ineza n'urukundo. Ingufu bazikurahe? Mu kwakira Yesu Kristo akababera izimano, akababera uzuye. Turuzuye, turinjiye mu isezerano idutuma twuzura amaraso y'uwo muryango asigaye atemba mu maraso y'uwundi muryango. Amaraso y'uwundi muryango asigaye atemba mu maraso y'uwo muryango. Nta ugishobora guhemukiranira wahemukira uwundi akambara ikintu kimeze nk'itaburiya agatangura kuboza ibirenge, akabereka yuko muri iyo nzimano bahejeje gusangira ari inzimano yo kubahindura abasukuriranira hagati yabo, bagasangira umuvukano. Agararo baba bafise bakemera bakaja muri ubwo bucafu bw'ibyo byose bizingamitse ubuzima bw'abantu kugira ngo bashobore gutuma abandi bakayanganamo, bakabasukurira mu rukundo rwa Yesu Kristo, bakagaruka bagakayanganamo muri nazwa bw'Imana. Natwe jewe nagiye gutahura neza ingene by'ukuri Ukaristiya ari isezerano dusubira kunagura yacu n'Imana. Igihe nkiba patiri nabonye ingene Yesu akoze kimushaka kwirega abana bazosangira Ukaristiya. Icyo gihe umugore yaramaze gusubira iwabo, kubera ibintu umugabo we yabamo. Umugabo aza gucura umugore agira ati wewe tudasubiye kwa patiri ngo asubire kubera abana bagire basangire. Yesu acamubarizamo ikibazo ati umwe mwagiranira isezerano ari hehe? Niho rero baza bagomba kwirega. Ndababwira ni baranyagira, ndabaza ndakira umwe kuko umugore yararushe arambira ibintu ndamunoza rwose. Hanyuma arandabararira, ndamubaza rero ni ibiki bikuri gice? Carambwira ati pati, ati ibyo byose bariko barabisigurira ndumva ko ari byo. Ati mugabo ngeze aho hanze amafire arancikana n'imodoka igigu. Uwo mugabo rero uwo mukobwa yapfa gukora ku telefone ibintu byose yatangaho, nayo bari kumwe n'abandi bagabo mu kabari agace yirukiwe. Ntibyakunda. Ndumva ni hari ikindi kintu gikomeye ko none ibyo namubwiye byose biroka ni ikindi kizomuka, kuko uyu mugabo wawe waramwemeye akomeye cyangwa agwaye, uba aragwaye ku mutima. Ihangane umwemere ushobore kurwana urokora ubuzima bwiwe. Umugore aremera kugira ngo ka gakobwa kakugize urumanje kuko yari umugabo w'umudandaje afite amafaranga menshi. Gakobwa kari karamugize urumanje magwana ajyaza agenda gutora amafaranga.